Haleluya, bene data nshuti z'umusaraba, mbanje mwese kubabwira nti Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icubahiro. Ndi n'umunezero mwinshi cane muri aka kanya kugira ngo twongere gusangira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kuri uyu munsi wa none Imana yongeye kutugirira neza kugira ngo twongere kuyaga n'abera ijambo ry'Imana. Uyu mwanya mwiza rero ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri. Tugiye gusangira iyi nyigisho ivuga ngo idini nyakuri. Idini nyakuri ni iki? Mbega idini nyakuri ni irihe? Mbega mwene data, kuva imyaka ubayeho uramaze kubona idini nyakuri? Mbega aho uri hoba hariho idini nyakuri? Mbega aho usengera canke aho uherereye canke abantu wowe waramaze kubona canke witegereje ukavuga ati aba bantu bari mu idini nyakuri, canke ukavuga ati iri dini ndimwo ni idini nyakuri? Mbega idini nyakuri ni iki? Ndagira ngo dufatanye rero izi nyigisho, kandi wari we wese ategura umutima, maze rero mwene data uce uraba neza kandi utega amatwi, hanyuma urimbure usobanukirwe idini nyakuri iryo ari ryo. Reka tubanze gusenga Imana mu izina rya Yesu. Data ushobora byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, kuri uyu munsi ndagushimiye cyane kongeye kungirira neza, ukampa uyu mwanya kugira ngo dusangire na bene data iri jambo ryawe ryera kandi ry'igiciro ndetse ry'igikundiro. Hezagira umuntu wese agiye kumvira ijambo ryawe. Ndakwihaye, ndakwiyeguriye kugira ngo ngire icuma kiramuye, kugira ngo nkoreshe kandi unkoreremwo. Mwami uvugutire kandi uncure, maze inkamba zimvemwo, maze umpindure icuma cawe uhora ukoresha. Mana ndabigushimiye Papa, ndasabye mpwemu yera, ndasabye amavuta ya mpwemu yera kugira ngo mbashe kurongorwa nawe. Kandi ndasengeye grupe b'amaso, ubahe kuzuzwa amavuta ya mpwemu yera kugira ngo babe za nkumi zitanu z'abanyabwenge bitegure kuzokubona, ndetse bazi bagusanganire. Twese ze tugusanganire mu bicu. Mana urakoze uwera wo mwijuru. Ndasengera umugeni wa Kristo, umugeni wa Kristo yitegure, abe maso kandi agabe, ahora agavye ijoro n'umutaga, kuko umwanya wari wose nzamba y'Imana iri hafi kuvuga kugira ngo abera bazamuke. Ndabigushimiye Mwami, urakoze, ubishimirwe. Ndabisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bene data ndabahaye kaze, tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri. Mbega idini nyakuri ni irihe? Mbega mwene data wowe umaze kuribona? Mbega aho uri urarifise? Mbega uri mu idini nyakuri? Mbega idini nyakuri ni iki? Reka dusome amajambo intumwa Yakobo yanditse, igihimba ca mbere umurongo n'uwa 26. Turasoma mu cete ca Yakobo igihimba ca mbere umurongo n'uwa 26. Umuntu niyigira ngo n'umunyedini ntafata ururimi, ariko agahenda umutima wiwe, idini yuyo izoba ari ubusa. Idini itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese, no kuraba impfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivyisi. Imana ishimwe cane. Haleluya. Mwene data, ngira idini nyakuri, ngira idini nyakuri. Hano turabonye amajambo y'Imana atubwira ngo umuntu niyigira ngo n'umunyedini, ariko ntafata ururimi, ariko agahenda umutima wiwe, idini yuyo izoba ari ubusa. Ndagira ngo dusobanukirwe aya majambo atubwiye ivy'idini nyakuri n'idini ry'ikinyoma. Birabonekana neza yuko idini rigirwa n'abantu kandi rigashingwa n'abantu. Umuntu agahaguruka akivuga ati jewe ndi umunyedini, ati jewe idini ryacu niri. Ntabwo idini riva ku Mana, ntabwo idini riva ku Mana. Idini n'umuntu avyiyumvira akabitekereza akigira umunyedini. Hano ijambo riravuze ngo umuntu niyigira, ntabwo bivuze ngo bazomugira. Umuntu niwe yigira
ngo ni umunyedini. Umuntu arinamura akabitekereza, agakora inama, akararika bagenzi we, bamara kurarikana bagapfunga umugambi bati rero birakwiye yuko natwe tuja hamwe tugapfunga idini, tukarishinga tukaripangira amategeko n'imigambi n'imihango, hanyuma rero duheze rero turyamamaze, dutangure kurisansibiriza. ngo umuntu niyigira, umuntu niyaje nama kipangira agategura akishiriraho kwigira umunyedini ariko ntafata ururimi. Mwene data, idini umuntu ararinamura akarishinga, agaca atangura gutegura ibyo azovuga, agaca atangura gutegura ibyo azokora, agaca atangura gutegura ibyo azoshobora kurangura. Hari abashinga amadini bagaca bagenda kwamamaza yuko bazokubaka amashuri, bakubaka ibitaro, bagashinga n'ubudandaji, bakubaka n'amahoteli, bakubaka n'inzu z'uburaro, bakubaka n'ibintu by'urucuruzwa. Ugasanga urusengero baruhinduye nk'urucuruzwa, mbere n'amashikanwa abantu batanga ugasanga niyo bubatsemwo ubutike, niyo bubatsemwo za bizinesi, niyo bubatsemwo amahoteli, niyo bubatsemwo inzu zo kunyweramwo icayi, zo kunyweramwo no kuriramwo amaresitora. Mbere hariho bamaze gushinga ngo inyubakwa z'urusengero batangure kuzikoreramwo amabizinesi, ngo aho iterambere rigeze ngo ni ngombwa n'urusengero rudandaze, aho iterambere rigeze ngo ni ngombwa abantu batangure kwiteza imbere, bagaca batangura kwiteza imbere. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko igihe Yesu yohashika ivyo vyose yoshika babwira ati nta buye na rimwe rizoguma rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Yesu Kristo ahashitse ibintu byose badandarizamwo, Yesu ahageze ashika babwira ati inzu yanje kubera iki mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi? Ingoro ya data, inzu y'Imana, inzu y'Uhoraho, inzu y'Imana yanje ni kubera iki mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi? Asangwa iryo dini ari iry'Imana, ni kubera iki mwarihinduye nk'isenga ry'abambuzi? Asanga iryo dini ari rya data wa twese, ni kubera iki mwarihinduye nk'isenga ry'abambuzi? Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umuntu niyigira ngo ni umunyedini ntafata ururimi. Uku gufata ururimi warapanze urategura yuko uri kurakorera Imana, ariko ibyo wapanze mu nama mw'ibyo mwashinze ntabwo ari byo uzogaragaramwo imbere z'Imana. Ngo ariko agahenda umutima wiwe, idini yuyo izoba ari yubusa. Warahenze umutima wawe. Ndagira ngo mbasobanurire rero ibikorwa by'idini. Ibikorwa by'idini harimo guhendana, harimo guhemana, harimo uburyarya, harimo kubesha. Idini rirabesha ngo ni idini riroresha abantu mu ijuru, ariko idini umugambi waryo nuwo kuza kurimbuka. Idini umugambi waryo nuwo guhona. Ngo idini yuyo ngo izoba ari yubusa. Mwene data, ndagira nkubaze, nimba idini urimwe ari iry'ubusa, none uzokizwa nande? Uzotabagwa nande? Nimba idini urimwe ari iry'ubusa, ninde azogutabara? Ninde azokurokora? Nimba imbere z'Imana uzogaragara kuri mu idini y'ubusa, none iryo dini rizokujana mu ijuru, mbega uzokizwa nande? Mbega ko Yesu adashigikirana n'idini, none wowe wabikuye hehe? Ni hehe? Niyihe Bibiliya wasomye? Niyihe Bibiliya wasomye igutegeka yuko uja mu idini y'ubusa? Idini yawe ni y'ubusa. Ni kubera ikiguma wishigikira, uguma wiremesha, ukaguma uvuga yuko uri mu idini y'ukuri, kandi iyo dini yawe ari ikinyoma. Iryo dini urimo ni iry'ikinyoma. Iryo dini urimo ni iry'ikinyoma. Nta dini nyakuri ririho, nta dini nyakuri ribaho. Idini nyakuri niri, idini nyakuri reka turirabe. Reka nkubwire idini nyakuri. Umurongo wa 27, idini nyakuri itunganye, itagira agasembwa imbere y'Imana data wa twese, nukuraba impfuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivy'isi. Haleluya! Ngiryo idini nyakuri. Ikintu ca mbere Imana ikunda yuko umuntu yivuga ko afise idini nyakuri, ikintu ca mbere nukugenda gufasha impfuvyi
n'abapfakazi. Ni ukuvuga yuko bya bigira cumi muhora mutanga mukabishikiriza abapasitori, mukabishikiriza abarevera, mukabishikiriza abungere, ivyo bigira cumi hano Bibiliya iratubwiye ngo ni ukuraba impfuvyi n'abapfakazi. Ndagira ngo mbabwire yuko barya mu biha ntabo tubonyemwo hano, ntabo tubonyemwo hano. Hano tubonyemwo impfuvyi, hano tubonyemwo abapfakazi, hano ntitubonyemwo izina rya revera, hano ntitubonyemwo izina rya mwungere, hano ntitubonyemwo izina rya pasitori cyangwa izina rya mwarimu, ariko hano tubonyemwo izina ry'impfuvyi. Ivyo bigira cumi muvuga yuko bihabwa impfuvyi, ntabwo biba bishikiriwe izo mpfuvyi, kuko iryo dini urimwo ntabwo riheza ngo ribitware ngo ribishikirize impfuvyi. Iryo dini urimwo ni iry'ikinyoma, kuko ntirimo rirafasha impfuvyi, ntirimo rirafasha abapfakazi, ntirimo rirafasha abatishoboye. Iryo dini urimwo ntirimo rirafasha impfuvyi, ntabwo ririmo rirafasha abapfakazi, kuko ivyo byose muriko muratanga, ivyo byose muriko murashikiriza, ntabwo birimo birafasha ingenzi, ntabwo birimo birafasha impunzi, ntabwo birimo birafasha abapfakazi, ntabwo birimo birafasha abatishoboye. Iryo dini urimwo ni iry'ikinyoma, iryo dini urimwo ni iry'ikinyoma, nta dini nyakuri urimwo. Idini nyakuri hano riratugaragarijwe neza ryo ngo idini itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese, nukuraba impfuvyi. Mwene data, tangura rero nimba ugomba kuja mu idini nyakuri, tangura gufata bya bigira cumi n'amashikanwa, utangure kugenda uraba ahantu hari impfuvyi, ugenda umugurira impuzu, umuha ivyarya, umuha ivyambarwa, umugendere, umufashe. Ari kwa muganga umufashe, wongere gufasha urya mwana agowe, wongere kumufasha. N'abapfakazi genda ufashe bajya bapfakazi, genda ufashe bajya batagira cepfo ca ruguru. Iryo niryo dini nyakuri, kandi ubarabe mu magorwa yabo barimo, kandi ucugerekako wirinde witandukanya n'isi. Ubu mwansi w'isi, ubu mwansi isi kubera umwansi, nawe isi uyibera umwansi. Hanyuma rero niwaheza gukora ivyo, uce wirinda kugira ngo ntiwanduzwe n'ivy'isi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hano turiko turaraba idini nyakuri, idini itunganye. Umwami Yesu nabo yaragarutse ku idini ry'ibinyoma, amadini y'ibinyoma. Ndagira ngo musobanurirwe iri jambo muri Bibiliya banditse idini. Ndagira ngo mbabwirire ijambo ryitwa idini. Idini mwarikuye hehe? Mwarikuye hehe? Kubera icyo uzawumva ngo abantu bashinze idini, kubera icyo uzawumva ngo idini twebwe dusengeramo ngo gitwa gutya, kubera icyo uzawumva ngo twebwe idini ryacu ngo niri, kubera iki iryo dini mwarikunze, kubera iki mwakunze iryo zina, kubera iki mutavuga ishengero, kubera iki mwashinze amadini, kubera iki musengera mu madini, kubera iki mudasengera mu ishengero, kubera iki mudasengera mu ishengero, kubera iki mudasengera mu ishengero mugasengera mu madini, kandi mubona ibyo amadini yakoze n'ibyo agiye kubona. Reka turabe ico Yesu yavuze kuri ayo madini. Matayo 23 umurongo wa 15, muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe abo idini yanyu. Iyo ahindutse mutuma abarusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Ngo muzobona ibara. Bene data, Yesu aravuze ngo muzobona ibara mw'abanyamadini mwe, mukwiragira mu misozi, mukwiragira hirya no hino, kugira ngo mwegeranye abamambre mubazane mw'idini murimwo. Amaze kuhagera ngo bituma ngo abarusha kabiri kuba umuntu aharugwa mu banyakuzimu, mu bigehenomu. Ngo abarusha kabiri kuba umwana wa Gehenomu, abarusha kabiri kuba umuturage w'ikuzimu, abarusha kabiri kuba umuturage wa Gehenomu. Bene data, aya majambo yavuzwe nande?
n'umwana w'Imana Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba. Niwe yabivuze. None ubwo ari we yabivuze, none ko mutabiko murabishira ku mutima, ko mutariko mubabishira ku mutima, ko muguma mwirukanga inyuma y'amadini, ko muguma mwisukangira inyuma y'amadini, ko muguma mwirukanga inyuma bene data. Ndagira ngo mbabwire yuko umwami Yesu yaratanze imburi, aburira abanyabwenge b'ivyanditswe, aburira abayuda, aravugira ati muzobona ibara, kuko mukwiragira hose mushaka abantu ko mugwiza kugira ngo abantu bagwire, ariko iyo bamaze kuhaza babarusha kabiri. Nukuvuga ngo bariya bashinze iryo dini, bariya bene ukurishinga, ngo iyo hagize uwundaza kugira ngo aze kwiyongera kuri bo, ngo abarusha kabiri kuba umwana wa Gehenomu, abarusha kabiri kuba umwana wa Gehenomu. Bene data, ndagira ngo mbabaze, uracavuga ko aho usengera ari mu idini, none aho wagiye abo musengana waje kubarusha kabiri kuba umwana wa Gehenomu. Warabutse usanga uri mu idini, wasanze abavyeyi bawe barakuvyaye bakuvyarira mu idini, nawe ucura urakura ugira amahirwe urasoma Bibiliya, n'ubu uriko urabwirwa n'amajambo, ariko noneho eraba ugiye gusazira mu idini, eraba nawe ugiye gusazira mu idini, ugiye gukomeza ukurikiza ivyo abashinze iryo dini bashinze. Abashinze iryo dini nawe ugiye gukomeza ukora nk'ivyo bakora, ugiye gukomeza uvuga nk'ivyo bavuga, ugiye gukomeza utegeka nk'ivyo bategeka, uzobasumbya kabiri kuba umwana wa Gehenomu. Ugiye kubasumbya kabiri kuba umwana wa Gehenomu. Mwene data, n'igihe cawe cyo kuba maso, n'igihe cawe cyo kugira ngo ukize amagara yawe, ukize amagara yawe, uhunge kugira ngo ntupfe, uhunge kugira ngo ntupfe. Imana idutabara. Amadini yarahenze abantu, amadini yarayobeje abantu, nk'uko tubona akarorero ku idini ry'abayuda. Ryari idini risumbya ubushobozi n'ububasha amadini yose ya giprotestante, amadini yose ya kikatolika, amadini yose y'abadivantiste, amadini yose y'abatemwe do Jehova, amadini yose yo twumva hano ku isi. Idini ry'abayahudi ryari idini rifise amategeko yose na yose hamwe yari 613. Ayo mategeko yose ni idini ry'ikiyahudi ryari ryubatseko, ariko nicabuje yuko Yesu Kristo aza agasanga bariko barahahumanya, agasanga idini bararihumanije, agasanga barihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Yesu akababwira ati kuki mwafashe ingoro ya data mukayihindura nk'isenga ry'abambuzi? Maze atangura gusohora, atangura guhindira hanze. Yesu yarahindiye hanze, Yesu yarirukanye abaje guhumanya urusengero, kubera ko rijya dini ritabaye rigikurikiza amabwirizwa n'amategeko y'Imana, ntabwo ryabaye rigikurikiza umugambi w'Imana. Yesu Kristo yarabirukanye. Reka turaba amajambo yababwiye. Yarababajije ati ni kubera iki ingoro ya data mwayihinduye nk'isenga y'abambuzi? Matayo gihimba ca 21 umurongo wa 12. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenagura ameza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragugwa kw'inuma. Arababwira ati handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Bene data, iki kibazo kirimo kirabazwa abanyamadini nk'uko cabajijwe abayahudi. Idini ry'abayuda barafashe urusengero rw'Imana barukoreramwo business, batangura kuza baruvyaza nk'umusaruro, bagatangura kuza baruvyaza nk'amafaranga. Bararaba abantu bakabaharuramwo amanoti, baraharura abantu bakababona yuko ibigira 10 vyagwiriye, uko umuntu bamubona niko bamuharuramwo amafaranga. Hanyuma rero batangura kuzana ubucuruzi, batangura kuzana ama business mu ngoro y'Imana, batangura kuzana ubudandazo mu ngoro y'Imana. Abantu batangura kudandaza,
abakuru b'amadini batangura kudandaza. Idini ririca, kuko idini rirahuma amaso umuntu n'uwahora akanura akaba impumyi. Ndagira ngo mburira abasenzi, muvuga yuko mubona ariko muragaba, ntimuze mwisange muri impumyi, kuko idini rirahumisha umuntu amaso agahuma burundu ntabakibona. Kuko ico abanyedini bakubariye uvuga uti ndiyo, basubira uti ukitabira, bagasubiza uku ati twende, mwasubiza uku bati twagiye. Idini n'abantu bakoreshwa na mpwemu yera rirabaziba amatwi, rikabaziba umutima, ntibabe bacumva ijwi ry'Imana, ntibabe bakivugishwa, ntibabe bacerekwa, ntibabe bagihanura. Kuko idini rirakubwira riti ibi itwagwa nivyo dushigikira, ibi navyo ntitubishigikira, uzobivuga canke uzovuga ibihushane uwo ntari kuri twebwe, nta nubwo tumushigikira. Bagaca batangura rero kugwanya abavugishwa n'Imana, bagaca batangura kugwanya abanyempano. Ndagira ngo ngabisha abasenzi, ndababwire muragaba, kuko hari ibyo uzosanga warashigikiye kandi utakagombye kubishigikira. Hari ibyo uzosanga waragendeyemwo kandi utakagombye kubigenderamwo. Hari ibyo uzosanga warakurikiye kandi wakurikiye umuyaga. Ndagira ngo mbabwire yuko Yesu yoramukaje yotangura guhindira hanze abariko baradandariza mu ngoro y'Imana, abariko bararuguriramwo bose, abariko barashingama ameza n'abavunja amahera. Abandi ugasanga bariko barahakorera amabizinesi, abandi bariko baraharura ivyo bazorangura by'ubutunzi, abandi bakubaka amazu yo kugira ngo bakore ivyashara, bakakira amafaranga y'abakristo bakaza kuyakoresha ivy'umutahe, kandi ivyo atari vy'Imana yabatumye. Ariko kukaba nkako igikorwa c'idini rikora ibihushanye n'umugambi w'Imana. Ingoro y'Imana bayihindura nk'isenga ry'abambuzi. Niko kukaba nkako abanyamadini muraburiwe, nimwihane, kuko igihe Yesu azozira muzokwirukanga muhunge mwiruka, muzosanga mwaramugwanije, muzosanga mutakurikije ibyo Yesu yabategetse, kuko idini ntiryigera rikorana na Yesu. Idini rigwanya Yesu, idini ririrukana Yesu, idini ntiryemeranya n'umugambi w'Imana, haba namba kirazira. Idini n'umugwanizi w'ivy'Imana igomba. Abayuda barahagurutse bose babwira Pilato bati kuraho uyo, bati mubambe, ati wose uwo muri twebwe. Pilato arababaza ati none mbambe koko, mbambe umwami wanyu? Nabo baramwishura bati kuraho, ati uwo twebwe ntitumushaka, kubera yuko ngo yigize ngo n'umwana w'Imana. Ayo majambo niko bishuye, niko abayuda bishuye, kubera ko bari abanyedini n'abantu bashinze amategeko n'amabwirizwa yabo, bagwanya umugambi w'Imana, bagwanya ico Imana igomba mu mitima yabo, maze birukana ngo nabashatse kwinjira mu rurembo rw'ijuru, barababujije, ntibabemereye yuko binjira. Yesu yarabivuze neza. Reka dusome muri Matayo 23 umurongo wa 13 nyene. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mwe, kuko mwugarana ubwami bwo mwijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Bene data, nimwumve, nimwaba muri mwidini nawe ryarakugaranye, uzokwisanga uri nyuma y'urugi, kubera ko wakurikiye iryo dini ryarakugaranye, kuko abarishinze ntibashatse kubona ubwami bw'Imana, barakugaranye, baragupfutse akadeyi mu maso, ngo iryo dini ngo ntiryigera rishaka ko baja mu ijuru bagenda ngo bagereyo, ribasanga imbere rikabatangira, rikababuza ngo mbega muja kuraba yonde, ngo ni twebwe muraba, ngo bo bandi ngo ntabo tuzi. Idini rirabuza abantu kuraba Yesu, bakaba aribo bishira imbere. Ugasanga abantu nibo bigize banyakubahwa, abandi nibo bariko barapanga ndetse n'amashikanwa, bakayapanga mu ivyo bazoyaranguza,
kandi twabonye ko amashikanwa ari ayo guhabwa impfubyi n'ayo guhabwa abapfakazi, ariko nibo bayarya, nibo bayakoramwo amabizinesi, nibo bayakoramwo ivyashara. Wewe muntu baguhereza ibigira cumi ukabirya, bakaguhereza amashikanwa ukayarya, ndagira ngo nkubwire yuko uzobibazwa, kuko ayo mashikanwa n'ivyo bigira cumi vyakagombye guhabwa impfubyi n'abapfakazi. Nimba wibaza ko iryo dini ryawe ari ryo kuri, nufata ivyo bigira cumi n'amashikanwa uvyubakiremwo amazu y'abatishoboye, uvyubakiremwo amazu y'abapfakazi, utabare abari mu magorwa, utabare abari mu marushwa. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo nimba ukiri muri iryo dini rikora uko, mutangura guparataja, mugatangura kunyanyagura ivyo mwahawe vy'amashikanwa, vya bindi vyegeranywa, vya bindi bizanwa mu ngoro y'Imana, mugatangura kubikorera inama, mukabinyanyagura, mugatangura kubigabanganya, ngo abarimu batwara ibi, abandi ngo abapasitori batwara ibi, ngo ibi navyo biduga hari imbere, ngo ibindi navyo tugiye kuvyubakisha, ngo imitahe, ngo tuko turagomba kugira ngo dutere imbere. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko ico atari Imana yagutumye. Ivyo vyakagombye gufasha abantu batishoboye bo mu gihugu hagati, bariya abanyarucari, bariya bo mu misozi, bariya batishoboye, nibo bakagombye kuvyakira. Idini nyakuri, idini nyakuri itunganye, idini nyakuri itunganye. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko idini nyakuri niyo gufasha impfubyi, niyo gufasha abatishoboye, niyo gufasha bariya abanyarucari, niyo gufasha bariya abantu aho nikora. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko abantu benshi bazobazwa amadini bagiyemo. Ndaburira abantu, Imana yagiriye neza, ibaha kwiga, ibaha kumenya, ibaha gusoma, ibaha gusobanukirwa, ariko barangije baca baza kwemera guhendwa, baja mu madini y'ikinyoma. Ndagira ngo mbasobanurire ko amadini abereyeho guhenda abantu, ngo kuko ngo kirazira kuvuga ukuri 100%, ngo kirazira umuntu ngo ahirahiriye akavuga ukuri 100%, ngo ntaho yoronka ba, ngo nta nico yoronka arya, ngo ntiyoronka n'ukuntu abaho. Ivyo ugaca usanga abantu bari mu gihirahiro bagendera mu madini y'ibinyoma. Rero muri rusange ndagira ngo mbabwire ko idini umugambi waryo nuwo kubesha, idini umugambi waryo nuwo guhenda abantu ngo bagire ngo bariko baraja mu ijuru, naho bariko barakorera abantu, bariko barakorera abantu. Muri mu idini ryashinzwe n'abantu, ntabwo iryo dini ryashinzwe n'Imana. Idini ntigigeze rishingwa n'Imana na gatoya, kirazira. Ntaho Imana yigeze ishinga idini, Imana yashinze ishengero. Reka mbabwire ingene Imana yashinze ishengero. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimbano ca 16 umurongo n'uwa 18, nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ntabwo yigeze ashinga idini, Yesu yashinze ishengero. Yesu yaravuze ngo kuri urwo rutare nzorwubakako ishengero. Mwene data, idini ntaco bipfana n'ishengero, kandi mugende murabe, nta nico bipfana muri sinonime, biri antonime, n'ibintu bidahura. Idini, ishengero ntaho bisa, nta naho bihurira. Nta nubwo umuntu bavuga ngo mu rundi rurimi ngo vyitwa ishengero, mu rundi rurimi ngo ryitwa idini, ntaco bipfana. Idini n'umugwi ushingwa n'abantu bakiyita yuko baringo barakorera Imana, ariko babipanze bivuye mu mitima yabo. Baricara bakajenama, bagapanga, bagashinga amategeko n'amabwirizwa, batumve rero wowe uzokora iki, nundi nawe azokora iki, batundi nawe azogira uku, ati kandi tuzorangura ibi n'ibi n'ibi, ngo mu myaka ingahe, ngo nihagira mu gihe runaka ngo tuzokora ibi. Ariko uko siko Imana ikora, kuko kirazira kwipangira ibyo uzokora mu myaka utazi y'ibihe bizoza. Imana yashinze ishengero. Imana iravuga ngo nzokubaka kuri urwo rutare,
ngo kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje. Iryo shengero Yesu yarishinze igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa, ishengero ryaciye rivuka. Haleluya! Iryo shengero rero ndagira ngo mbabwire yuko ari ishengero ry'abana b'Imana. Ntabwo ari ishengero ry'umunsi ugira 50, ntabwo ari ishengero ry'abapentekote. Pentekote bisobanurwa ngo 50. Nimwivuga ko muri abapentekote muzaba mwivuze yuko muri ishengero ry'iminsi 50, ariko ntabwo muri abanye 50. Ntabwo umuntu yacunguwe n'iminsi 50. Umuntu yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mpwemu yararaza amuha ubushobozi bwo kubasha gushinga intahe, bwo kubasha kuvuga no kwemangira Kristo. Nico gituma rero mwene data ndagira ngo mbabwire ngo mwashinzwe ku rutare muri ishengero rya Kristo, ntabwo muri ishengero ry'iminsi 50, ntabwo muri ishengero ry'amazina y'abayahudi, ntabwo muri ishengero ry'amazina yitiriwe ry'iminsi mikuru ya kera. Bene data, nimuve ubuzimu muje ubuntu, mwakire mpwemu yera, abahe gutinyuka, mumenagure, musanzaze, mwirukane, muhindire hanze, mwirukane ibintu byose bitari mu bugombe bw'Imana, mwirukane ibintu byose Imana idashaka, muhindire hanze. Yesu aguha ubushobozi n'imbaraga, utangure gusenya no gusangangura ibyo shetani yubatse byose, ibyo shetani yapanze, ibicaniro by'abayari n'ibirindiro byose bya Ashtaroti n'ibigirwamana, mubikureho maze mureke mpwemu yera yikorere. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndagira ngo tugarukirize aha kuko tuzobandanya turabira hamwe ingene umwami Yesu yasohotse idini ry'abayahudi akarivamwo, akavuga ati ndagiye mpaka muzosura kumbona ari uko mwivugiye muti hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Yesu yarasohotse mu madini, ntakiriyo. Yesu ntakiriyo. Wewe wivuga kuri umunyedini, karabaye. Yesu ntimukiri kumwe. Nimba ucivuga ngo ndi umunyedini runaka, washaka ushiraho iryo zina ryaho hantu uvuga ati ni izina ry'abuzuye mpwemu yera, ni izina ry'abarokotse, ni izina ry'abera, ariko Yesu Kristo ntari mu idini. Iryo zina wihaye Yesu Kristo ntarizi. Ico Yesu azi abirata bikobogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Turangize no gusenga Imana. Mwami ndagushimiye, ndagukengurukira cyane. Urakoze Mwami w'icubahiro ku bantu bose bamaze kumviza inyigisho. Mwami ndabasengera kugira ngo bahe gusohoka muri iri dini ry'ikinyoma, maze bagusange mu Yesu, binjire mu ishengero ry'Imana. Mwami bahabwe ubushobozi na mpwemu yera, bahabwe kugushingira intahe, bahabwe kwirukana Mwami imiyaga mibi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ubu hagirisha amaraso yawe igiciro kinini, maze basuje ko mpwemu wawe yera. Ndabigushimiye, urakoze ku bantu Mwami bariko barasobanukirwa. Zina ryawe rihabwe icubahiro, nanje ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mugira umugisha mwese. Haleluya.